Abarundi. Shengero, haguruka. Askofu kabetero. Fata yama. Ama Bibiliya yose. Shengero haguruka bunyere. Haguruka. Rusenge tuma gusenga. Mana yo mwijuru. Mana yo mwijuru. Ngunu musu dukubite. Udukubite. Kandi bizonkoni. Itutangura inziko. Bose banywa inzoga. Baranywa inzoga. Ndanywa inzoga. Iwabo nk'inzoga. Okay. Mana dufashe cyane. Mana dufashe cyane. Utazanire fire. Utazanire fire. Mugabo nta amazi dufise. Nta mazi dufise. N'umunsi turagusenga. Ayo mazi yose. Abavemo. Ego mana. Amina. Arira. Niko numvise mvuze. Abanyamerica. Please rise. Good morning. Okay. We pray. Dusenge. God be with us. Yesu abane nacu. Amen. Amina. And now we read the book of Matthew. Tugomba dusome igitabo ca Matayo. According to the book of Matthew, Mu gitabo ca Matayo. let me look it up. Ngagomba kirabe muri penge yude. Well, folks, we have no Wi-Fi. Come back next week. Renta nta wifi afise rero tuzogaruka next week. Abarundi. Mwabwire ko ingenzi yiye. She said food is ready. Oh, word! I know. Mad hungry. Everything is yours, eh? Everything is yours. For me? Yeah, it's all for you. Shit. Yeah. Yeah! Abanyamerica. Welcome. I made you a feast. No, it gets better. It gets even better. Rindira. Wagomba gushira. Ibindi biki. Cyo bana ndi mpene. Baye mpene je ibintu bane. Ibindi bikundo tuzumuruduki kwanza. Agomba kunyica ubone uburozi. Ndababwira ibindi birozi. Me no good. Yeah. Me no good. Me is no good. Still just in the akavuga nukuri. Mubwire just ndi mpene. Kano urucenga bagomba ibona uburozi ukuraga makundoga. Kano kayibonaga. Abanyamerica. So you see, it's 1 plus 1 equals 2. Ati kimwe guteranya kimwe bingana bibiri. You didn't have an hour. I'm going to have an hour. He said he doesn't understand. That's okay. It's 1 plus 1 equals 2. Ati kimwe guteranya kimwe bingana bibiri. Have an hour. He said he doesn't understand it. He doesn't get it. No, that is okay. I didn't understand this either for a little bit, but Ati nawe ntabyo yatahura ubwa mbere. but you know, we'll just keep working on it. 1 plus 1 equals 2. Yeah. Abarundi. Urabona rero kimwe usize ko ikindi kimwe ugaca ibiharura byose ni bibiri. Urumva bibiri ukuyemo kimwe hasigara kimwe. Kimwe bigwije ubusa hasigara ubusa. Kora rero ibyo bindi. Koraja. No, it's just uko mtoba huze n'amazi. Utwe amagoro ntakwiye wewe. Amuri gompinde wa kimwe mutaye kingira bibiri niko nakubwiye. Amuri to shano. Abanyamerica. Abarundi. Uyu muhungu mubona suwa vuba no mubishe Yesu Kristo yararimwo